Sagaseseshwarumuri ibarabara Nyankoni riri ku Mutangano muri zone Gihosha rigezaho umwansi ashaka na cane ku gice kiri hafi yaho benshi bita ku Kabasazi. Bamwe mu bo twahasanze basanzwe bakoresha iryo barabara eka ndetse n'ababa ku nkengera yaryo bamenyesha ko batewe umutima uhagaze nuko kononekara kw'iryo barabara. Ngaha ni mu mihana y'abantu batandukanye barabatwara ikoresha twebwe abanyeshuri canke se abasanzwe bahaba barataha bavuye ku mirimo yabo niho bakatira baca baduga bavuye za muri ville bavuye za Kamenge n'ahandi hatandukanye bakabona gushika biboroheye. Rero iryo barabara rikimara kuzoba ritagikora bizoca bigorana kuri buri umuntu umwe wese, bizoca bidusaba bamwe kuza turazunguruka duca ahandi. Uko mubibona ahahora amazu atatu yose yarabomotse n'izindi ziriko zirashikirwa hariya zitera zibandanya zigwa, n'izi zose murabona yuko zose zimeze nabi. Vraiment harakwiye gukorwa ikintu hakiri kare kubera turabona yuko ata gihe kinini dusigaje natwe tutarashikirwa. Harabona hari n'imiduga ica ngaha ayikumbure ni bidakozweho ntizosubira kurenga. Remboneho n'ubwo mbona sho n'izi zo ngaha haruguru zishobora kuca ziri zisambuye kumbi uko bura biriko biraduga si zizohava bihagarara ngaha. Babandanya basaba ababijejwe kubanguka kuri sanura mu maguru masha kuko atagikozwe rishobora kwiha inkumbi. Dusaba ko leta yokora ibishoboka nkuko yama ibikora n'ahandi hatandukanye habaye intambamyi ku bene gihugu. Bishoboka nk'abakuru boja hamwe natwe tunga tukajaho twarapetse ntibarabara rikugagwa mu mwanya ivyo bikorwa biratangwa, ariko ivyo bikorwa birakwiye gukorwa hakiri kare. Ababijejwe ni barabukuntu boriko kugira ngo bikunde barabingire bahashigikira ntihabandanye hasambuye. Mwomenya ko inkengera yo hepfo y'iryo barabara no kuvuga kuva aho riri gushika ku ruzi Ntahangwa haramaze kubomagurika, nayo inyubakwa zigera kuri 4 zigizwe n'imihana y'abantu hamwe n'ubwaro bunywero bita Bamako zarasenyutse.